kugenda muri Saudiya nimba atari banga cyane bitangura gute bigenda gute uko mwaje mu buryo bwemewe ngira ngo naba bagiye mu buryo bwemewe baba bemewe na leta ibibazi iyo bagiye atari bamwe bagenda baraca mu runwa by'umwabi bigenda gute process yabyo itangura gute hera Icyambere uhiga passport hamaje passport ukaja kuyipima ukaraba katangwa rufise abo katangwa ufise hama kuvuga ko nk'ubushitse shitse muri Oman ahantu bitwa Muscat ice ndafise nimero ya boss ice ndamwandikira mu carabo ndabumenyeshe ko nashitse hama ndindira amasaha twavuganye ze kuntora bisigaye nje gukora mu bisanzwe Saudiya ni nziza kuko abadamu benshi no kuri twari duhangayitse tutagira twoshira abana ariko no munsi turafise dupasa twoshira kabana nibwo umuntu yosinzira akavuga atakajya kantu gasiga mama ibintu nyibye kuko urazi ko mu isi nta butunzi umuntu ahamira kurara ariye ni kurara hehe bijya tubona ku social media tubona ngo abantu bagiriwe nabi batabaza ambasade bagirane bijya bintu bihora bishika gute ico ubizi ko ni giki Muvyaro none mwana w'umukobwa wambaye ko afise abana bahunga cyane bari bahunga kubera ubwenge bwiwe nako bigiye abahungu ntabwo nzi bafite bavuze ati umuhungu kubera ubwenge bwiwe abahungu baragenda cyane uzururi abana kwiga nawe nibiga kwiga nikora uramuhaka ati nyabo ukanamuherekeza ubu kuvuye inyuma atasigaruka muhira bibada shaka oya bazozigiramwo nico bazikoreye kugira tuzigiremo inshuti bakunzi mukurikira ibiganiro bica ku rubuga rwacu The Story Room TV turabashimiye turabatahije turushizaho kubifuza ibihe byiza ahandi ni hehe ni Addis mu kibuga c'indege muri ukunyende umuntu aba ariko aragenda usanga ushobora guhura n'abarundi bene wanyu basi twahuye uyu mushiki wacu nawe twashimye ko twomuganiriza kuko twabonye nige twari kumwe mu ndege arakunda kuganira cyane ariko urabe muri kamera abadukurikira bari hano muri Australia cyane cyane mu mujyi wa Adelaide bakanguriye yuko mwogenda gushopingira ahitwa JJ Mini Market kwa Dume hari ibifungwa by'uburyo bwose hari ibinyobwa hari ibintu bikiri fresh kabisa hari ubuswage hari indagara zifite igoma imiceri iyo hageze kuwa gatandatu dushira kuri discount 10% discount urenzo hashika ebana urinjoyinga ukaryoherwa ukagura ibintu ugashopinga ibintu ku mahera make cyane hanyuma abantu muri ko bwera mu Burundi turafite maison de passage aho ushobora gushikira ukahamara igihe gito uri kurafata uburuhuko winjoyinga ukeneye imodoka tukagufasha twakakongera akamodoka kugiramwo kabisa kandi bikaba byiza adorable home care iyo nayo ni company nziza cyane yita abantu bafise ubumuga mu mwandikire Modeste umukuru w'ico kigo kugira ngo abafashe ufise umuntu agendana ubumuga canke afise ubumuga yavukanye arashobora kubafasha kubaronderera imfashanyo zo muri leta hanyuma n'uwo mugwayi wanyu cyangwa uwo muntu afite ubumuga
akabafasha kumwitaho kandi ibintu bikagenda neza. Mbere hariho na salle nini adorable home care community center, hariho isare nini cyane ushobora kwifashisha ukeneye gukora umunsi mukuru, ufize agapati k'umwana wawe yavutse, ibintu nk'ibyo tukabikora ibintu bikagenda neza. Hanyuma muramutse, hanyuma abanze atwibwire. Sawa? Yego, ni sawa. Ngo twibwire amazina yawe. Amazina yanje kavukire mama na papa bagitwa Ubuzima Jeanette, bavuka mu ntara ya Cibitoki. Ego, Cibitoki cyarugomba. Ego. Hariya niho muvuka. Niho mvuka kabisa. Duhuriye mu ndege iva i Bujumbura ija Addis. Ego. Muri ko mugenda he? Ko turagenda Oman. Oman. Okay. Igitsina cyawe nagiye byo ngo bitwa Ubuzima Jeanette. Jeanette ni nkumi canka arubatse? Ndubatse. Bana babiri. Ego. Duhuriye rero mu ndege iva Bujumbura gushika hano Addis Abeba muri Ethiopia. Muri ko mujahe? Ko turagenda Oman. Oman. Ego. Oman musanzwe mukorerayo cyane? Turi muri Arabia, turataha. Saudi Arabia? Ego, turaruhuka gatoya, twifuje kugenda guhindura akandi karere, tugiye Oman. Uba kuva Saudiya mwarashitse mu Burundi, noneho byongeye birakunda mugende muri Oman nyene? Ego. Musanzwe mukorera akazi kameze gute? Dukora nyine akazi ko mu nzu kabisa. Akazi ko mu rugo? Dukunda kumva inkuru nyinshi mbi na nziza zivugwa ku Barundi, cyane cyane Abarundi kazi bagenda gukorera mu bihugu by'Abarabo, ukumva ngo ibintu bimeze nabi, ukumva ngo bafashwe nabi, abandi tukabona kuri za social media tubona ibintu usanga menga birateye ubwoba. Reka nakuganirize gatoya ugira icyo tubwiye ko waciye no muri Saudiya. Nimba atari ibanga uze kutubwira ngene byagenze. Ubwa mbere mugita muri Saudiya byaraboroheye, byagenze guke, byaciye mu buryo bwemewe? Kabisa naciye mu buryo bwemewe, ndakora neza mu mahoro nangere, ndakora imyaka 3 nifuza, ndayimara ndataha mu Burundi, nta kibazo kabisa. Yego. Umugabo n'abana wari wabashyize mu Burundi? Umugabo nukuvuga ko mw'uwo mwanya ntabwo twari kumwe, ariko ubu ngubu ufise uwundi tuvyumva kumwe. Ego. Okay, niwe uburasigaye ari aba bana uburagiye? Ego. Reka rero dusubire inyuma. Kugenda muri Saudiya nimba atari banga cyane, bitangura gute, bigenda gute? Uvuze ko mwagiye mu buryo bwemewe, ngira ngo naba bagiye mu buryo bwemewe baba bemewe na leta ibibazi iyo bagiye, atari bamwe bagenda barashamura umwabi. Bigenda gute, process yabyo itangura gute, ihera he? Icambere uhiga passport, hamaje passport ukaja kuyipima ukaraba katangwa rufise, abo katangwa ufise, hama utuje poza nyene hano runaka kuri company ugasaba. Kuko jewe nk'ubu mvuye muri company yitwa Tunajar muri Kigobe. Kabisa n'amahoro menshi, nabifuza kugenda kupagasa n'ukuri baragenda. Ego, nta kibazo hafise n'ukuri. Ushobora kugenda ukadepoza ibyawe ugasaba. Nangorane nimwe, kiretse gusa basanze wewe ubwawe ufise ingorane mu mubiri, asigaye ni amena. Urironderera passport n'amahera yawe neza cyane. Hanyuma ibyo bipimo ni wirihira canke barakurihira mu gihe biba byemewe kugomba ugenda? Ico gipimo ni ukirira kuko ni ubukeneye kuja guhiga ubuzima bwawe. Ni gipimo kimwe? Igipimo gifatiwe mu 275. Basi hama rero muboka kamatanga ifoto yawe ahantu hatandukanye, Oman, Saudi, aho rose mubosa akaba kuja gukorera. Ego. Uvugiye kuri iyo company aho mu Kigobe cyangwa izindi company zoba ziri mu Burundi zikora ako kazi, wowe uragenda ukadepoza idosiye yawe, bagafata ifoto yawe bakayitangatanga muri ibyo bihugu kugira ngo barabe ko wobona uwo gutora. Ego. Umaze kubona rero umuntu agutoye baca baguhamagara bati biragenze neza. Sawa, kamakuru wikiranye n'ibyo bitwa kontra y'akazi. Mwene na visa. Kamakuru ndira nyene n'itike y'indege. Basi asigaye ukamusenga kugira Imana ikuyobora amahoro, ushike ku kazi kawe, bisigaye ubanza Imana imbere, hama bisigaye bigakurikira. Ego. Ibyo izo company hari gihe twahora twumva bavuga ngo hoba hariho amakampuni canke abakomisiyonere basaba amahera menshi kugira ngo umuntu
ashobore kuba yokwemererwa ibyo bintu nivyo we kubyo wabonye wivuga kwiki ni kubacafuza yego noneho rero ubonye ugushima aca kurondera itike y'indege akakwishurira visa ukumva bakubwira ati witegure umunsi runaka uzogenda ego me ego n'ubu turi hano muri Addis twahuriye mu ndege ivi Bujumbura ija Addis Abeba muri Ethiopia muri ko mukomeza muca mugenda muri Oman ego ni ukuvuga uburo mushika ku kibuga c'indege aho muri Oman mugaca musanga umubosi wanyu yabategereye bigenda gute umuntu ashitse hariya process itangura gute gushika utangura gukora akazi ugaca amadolari mbona ukuvuga ko nk'ubushitse shitse muri Oman ahantu bitwa Muscat ice ndafise nimero ya boss ice ndamwandikira mu carabo ndabumenyeshe ko nashitse hama ndindira amasaha twavuganye aze kuntora bisigaye nje gukora none icara burakiye arapinda yizi buke mwandikira gute ndabubarira nyine cyonsi nyene kugira nyene ndakonora isosi y'abana cyangwa nyine nk'uko nyine Imana yabikoze tugahura uzi icongereza nkavuga ati musaza wanjye fasha ngiyi nimero y'umuntu nkeneye munyandikire mu congereza kugira abyumve n'ingoga kumbure ibintu bikagenda neza ego none ko tutosanga yagiye gutegera ku kibuga c'indege kubera iki bisaba ko ubanza kumwandikira ku telefona bigenda gute mu bisanzwe nawe n'umwana w'umuntu nashaka kumenya ko washitse utabimumenyesheje cyangwa akaraba ya masaha uba wuririye ko ko ari wakatike y'indege nagira ngo ababize mu bisanzwe gusa we ni mu gihugu uvuga ati ndamubwire kugira ngo uraha hantu kuko hari umuyaga utandukanye w'imbeho okay hanyuma rero akaca gufata ngaho mugaca mugenda gushika muhira kuko hari abandi bumvise bavuga ngo gushikira mu yindi company hariya nyene bari muri Oman cyangwa muri Saudiya gushikira mu yindi company bibanzika kwakira ukabanza ukaharindirira wakazoca ikindi gihe kugira ngo ugende kubonana n'umubosi wawe aho uzogenda gukora nivyo no kuvuga ko bwambere tugenda muri Arabia twarashikiye ahantu bitwa nyene mu kigo nyene cakira Abarundi n'Abathiopia n'Abangladesh bahita ngo ni kuri office mu cyara bahita maktab urumva rero ahangaha muri Oman nje ni gambere ategeza kuntora kuri nyene aho kukiye kibuga caho ca Muscat nta canora kugira kwera niho twa nyene kumbarazi ko aho iyo office indi na Tayons canora ngaho bimworoheye ego uragenda ibindire kibuga c'indege nimba aje kugutora ataje kugutora uramurindira niko biri urabe ko ubona umuntu yogufasha kugira ngo ushobore kuba wo mu telefone ego ubarema ibyo gushikira ro ibyo gushikira muri ayo ma office biba ngira muri Saudiya ntibiba aho mu bisanzwe ibyo gushikira kuri maktab mu bisanzwe bya Arabia na Oman nibisa ya kuko nka wewe tuvuga ni muvuka mu citoki ca Rugombo nanje mvuka imabayi sishobora kumenya iby'imabayi nabimabayi oya shaka kubwira ibyo mu Rugombo kuko ndi umunyarugombo rubi birenza hawa amazimwe muri Oman rero mwega boss bazobatora muri Oman uvuga ko ari rya mbere sinzi ibyaho ariko nizere ko Imana izobigenda neza ego biga dora tubona ku social media tubona ngo abantu bagiriwe nabi batabaza ambassade bagirane bijya bintu bihora bishika gute ico ubizi ko nigiki nukuri muri ivyo kwerenje nabyo banoshobora gusigura ko ivyo shoye gusigura nabisiguye ko kuko nje nagiye muri Arabia mu myaka 3 na kibazo nakemwe nigeze muna naco sivye gusa kuko umuntu asangiye igikoba biba bigoye ko gufata kose urihangana kuko ubuzi cyakujanye ubu wagiye guca ingero tegerezwa ko guca kwa ingero guca bugufi ukamenya ko utagiye kwa so na nyoko ibisigaye kweri navyo ingene gusenga Imana kuko Imana ikaborosha imitima hari gihe ngira ngo umuntu agira ibahati bijagira ibahati nziza ibintu byose no gusenga urazi ko bitanga Imana ego none nk'ubu muri Oman kumbure nk'umuntu agize nk'akabazo ahakorera yoca agenda kubariza he kugira ngo arondere ubufasha cyangwa gutabaza muri Oman nyene naho nyene nimva ko hariho office kuko nizera ko atagiye guna kimwe gitafise ambassade nk'ubu ambasade mwoshobora kwitura ko mugize ikibazo muba muyizi cyane no kuvuga ko je muno mwanya kuko Oman ari rya mbere ndayigiyemo bashaka kugira ikibazo kaja mu cumbi waho gasenga ukabwira Imana ati Imana wewe nyinira ibikwiye hama Imana ikorosha kuko Imana naca yinani bisigaye kwezi tubihereza Imana ego wagiye muri Saudiya usubira mu Burundi no hakanya gatoya
Burundi wamaze igihingana ikemere ko ucugana muri Oman. Mu Burundi nari maze y'imyaka 2 mba ko nari nduhutse. Bivuga ko waragiye muri Oman warabonye ko hari ibintu warabonye ko hari amasumiro nicyo gituma usubiyeyo. Ni kintu ikihe wovuga kinyungu warabonye muri Saudi? Mu bisanzwe Saudiya ni nziza kuko abadamu benshi no kuri twari duhangayitse tutagira twoshira abana ariko no munsi turafise dupasa twoshira akabana nibwo umuntu yosinzira akavuga atakajya kantu gasiga mama ibintu nyivye kuko urazi ko mu isi nta butunzi umuntu ahamira kurara ariye no kurara heza nkaga parasera ego basi kahari aho ni sawa ego kuko mu bisanzwe icambere ufise aho uba ibisigaye biza buke ariko ufise aho uba urumva ko ufise avantage. Ububuzi bwo mu rugo usanga nk'agashahara kameze gute dufashe ku madolari? Mu bisanzwe muri Arabia hano muri Oman muri Saudi narindi nakora 1000 cy'amareyali. Ubu rero sasa Marundi naronka idolari ko ryari hasi naronka 800 900 ego rero murakabishima Imana ubu rero bakugaburira baguhaye naho ugwaye bakakuvuza nta kibazo umwara abona kuvuga ko arakwambika akakurisha sibye guseza ikizonya zabo tugezeyo zitunanira kuko tazi twamenyereye izinya zacu z'u Burundi agakeke tudagara nyene aguduharagere sasa n'umuceri mwije kutuca turya ubugari n'akaryoshe tugezeyo mu bihugu biratunanira nk'ico gihumbi c'amariyale araba mahera yiwawe kabisa ushira ayo uri umugore n'abari make mu bisanzwe abari make rero novuga ati je ibihugu by'abarawe no kuri kwimana nganje kubwa ngende umugore novuga ati biragahora kuko by'ukuri byarashaye abantu benshi bisigaye navyo no gusenga Imana nizi kubaho ku muntu uwo ari we wese ego cyumvikana ko wewe kabisa Jeanette ego ntabwo gufita kuba wogena mu bihugu by'abarabu aho kumva abandi bagira ubwoba ngo biragoye kandi baciye umugani mu Kirundi mutarogamiye n'urugaragura bajya bose barose baritanze bakubwira baronke uno munsi ufise nka mutoyi wawe woshobora kumufasha naye nahagenda kugerageza abyemeye kabisa njeyeyo kubwa ngino murekura kuko nivyoroshe kandi twakunda kubona hagenda abakobwa gusa ariko ubu mu ndege twabonye hari n'abahungu barimo bagiye gukora ubuzi nk'ubwo abahungu baragenda canke kariko hagenda abakobwa gusa byarahindutse n'abahungu bajamwe wari we wese yifuza gupagasa afise ubutabe waragenda ubu kabisa n'amahoro menshi umutahe niyo passport urondera na bya bipimo ca gipimo neza cyane ubukenewe ego hanyuma ukagenda ukarondereza kuri izo office neza cyane zakira abo bantu neza cyane okay cyane okay uramba utukuru twinshi ntarinzi muri Oman ho bahemba gute mwamubizi muri Oman n'ukuri amahera yaho nayonzi ariko nzi yamenye nangwe gukora nkahembwa dukuru wabajije ngo nyene ndafise umugenzi wanje nyene yari tuva mu yamariye yuko nyene atakibaza hafise nyene hano hose utavuka nakubariye kugenda uca bugufi cyambere korosha umutima kuko nyoma yambwiye ko kweri bahemba tangorane kimwe gusumenya ikikujanye ugaca bugufi ahantu hose ugira uhava cyambere ni kwicisha bugufi kamenya ko atari nyoko naso giyeko birumvikana basi bisigaye ukabiragiza Imana kubijanye n'imyemerere y'amadini bisaba ko ucinduka mu Islamu canke bigenda gute nka twega abakristo byo twoya tugiyeyo no kuvuga ko nancewe kubwange vuma ndi umukristo ariko kubera amayisha ucuvuga ati ni ukuri ndi umuislamu ukabesha kubera ubuzima buzimvye none hakurya basenga gatanu ku munsi batakubonye ugiye gusenga na rimwe ntibaca bavuga ati umuntu arabesha no kuvuga ko ntago bakura ibyo ugiye gusenga wewe uri karaba ku maguru nyine ko ugiye nyine gusenga ibyo wahamana ukicara mu gitano kanata mukisharamira ukabona amasari itereye ugaturumuka ukagenda uvuye gusenga nahabirebire ukazohamara umwaka imyaka ibintu ntibigere bakubona neza cyane kubera Imana Jeanette wo mukibitoki yego none ibereye wo kugatumba nshimiye cyane harakandi kajambo ubona wovuga nukuri range ndashimye ndakengurutse ngene Imana duhujije tatuzi mu ndege kadukura mu Burundi kadugeze
Adisi ubu naho bagomba dutandukane n'amahoro je ngoma nje Omani nawe ucugenda mbehe ngende Omani je ngoma ngende Singapore Imana ikorohereze nanje nyorohereze ibisigazo saa kubona nukunyene ko Imana yari bikoze tu urugendo ruracari rurero nacasigaza indege igenda amasaha 10 n'indi genda isaha imwe n'iyindi kigenda amasaha 6 sawa ndasigaje amasaha arenga 28 nkiriko ndagenda Imana iborohereze n'ukuri umba uri umurundi nkanje n'ukuri ndashimye cyane ibintu byagize Imana Jeanette nimwashika muri Omani muzokomeze mutuvugisha sawa murakoze hanyuma nimwatambye ufata karuhuko mugeze mu kibitoke muzora musabana baye sawa muheza gigwe mubahwe turagushimiye cyane wakoze sawa